ijambo ry'Imana twumvise mu gisomwa ca mbere riratugabisha ngo ntidusye bwose, ngo ntidushobora kuba ba Herodi. Rigira riti tuvuze ko ata gicumuro dufise tuba twihenze twebwe nyene, kandi ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Ni ijambo rikomeye cyane ridusaba kwitonda no guca bugufi, tukamanyabona twisuzuma igihe cyose, kuko mu mutima wa muntu wese hama hari imizi y'ikibi ishobora gutanga igihe icyo ari cyo cyose ibyamwa bituma dukora ikibi kibishe, gushika naho dukora ibara ryo ku mutemere atanu umutima usimba. Niturabe nyabuna ko mu byo dushinzwe umwe wese ku rugero rwiwe ahashitsa ijisho n'ikirenge, turabe ko mu byo dushinzwe tudashobora kuba dufise akantu gasa n'aka ka Herodi, haba mu gukora ikibi canke mu kudakingira abo babwirizwa gukingira. Kuri uyu munsi twaje gusenga dusabira igihugu, abakirongoye n'abakibamwo. Imana niduhe kwakira umuco wa Noheli, tubone mu kuri ibikwiye gukengurukwa, biri ibyo twokwinegurako twebwe nyene, niho tuzokira tukabandanya dukiza n'iki gihugu cacu. Tumenye kuza turumviriza ivy'Imana ishaka ko twokora, aba ari byo dukora gusa, twoye kuza turayitirira ibiyituka. Twitwararike kurangura ibyo byose tujejwe, hanyuma twirinde gufata inzira y'ubutegetsi bubi bwa Herodi, kuko ari bwo bubyara impunzi z'ubwoko bwose, bugashira igihugu mu marira. Dusabe nyabuna tubane mu mahoro, mu kuza turasangira neza iby'Imana yadusangije. Kwibaza tuti ni kuki Yesu yabwirijwe guhunga? Yesu yabwirijwe guhunga kubera umwina w'ubutegetsi wa Herodi, n'igihaba bucu kuguma yiyumvira inyungu ziwe gusa no kuzikingira byanka byakunda. Mu majambo y'ubatomoye, byatumwe n'uburongozi bubi bwa Herodi bwaguma bushira imbere inyungu zo kwikwegera ko byose, bwirengagiza kurondera gutunganiriza bose nk'uko bikwiye. Kubera ico n'umwana w'Imana yarabwirijwe kugorerwa mu buhungiro, mu gihugu cyose naho hasigara amarira ya Rakeli yabuze gihoza. Ngibyo iby'uburongozi bubi bwama bushobora kubyarira igihugu icyo ari cyo cyose. Nezerejwe no kuba kumwe namwe ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura, kubona Imana yadufashije tugashikira uwo munsi, kandi tukawushikira twese turi mu kanyamuneza, igihugu gitekanye. Twaje ku ijambo ry'Imana ngo nimwagira ivyo bintu Imana ikaba ari ibategeka, uzoshobora kubandanya bitaye ko ico gihugu cyose kizoshika amahoro. Ni jambo Imana yatweretse tuzomara igihe turiko turinovora, kandi uwo ari we wese ari ngaha arabitegera. Nitwabigira uko Imana akaba ari yidutegeka, ico gihugu cyose kizoshika amahoro. Igihugu gishikahe ni jambo ryiza cyane. None rero Imana y'u Burundi rudasumbwa, itanga inka n'ibibondo nihezagirwe. Nini nahazwe yoyo itirengagiza ibisabisho vyacu,
ntidukureko ubuntu bwayo. Mana y'u Burundi, niwe bubereye gushimagizwa no kurangurirwa indagano twakuraganiye ko tuzokwama tugushira imbere mu byo dukora byose. None natwe ko twemeye gushira Imana imbere, iki ni igihe natwe tuza turigana ya Zaburi ya Dawudi kugira ngo tuninahaze natwe Imana. Niyo ivuga iti, ni wowe Mana yacu ukomeza imisozi kubw'ububasha bwawe wikenyeje ubutwari. Ni wewe uturuza inkuruma y'ibiyaga, inkuruma y'ibisebuzi byavyo n'uruyogoyogo rw'ibihugu. Uragendera isi ukayivomera ukayuzuza amatungo. Imana ihindura Uburundi uko bukeye uko bwije, ihindura imitima y'abarundi ku mutaga no mwijoro. None Uburundi bugeze ku ntambwe twebwe nyene twishimira turavye iyo tuva. Aha mubona twavuye kure, amahoro twahora tuyumva mu bindi bihugu tutazi ingene bayabamwo, none ngaha iwacu igihugu c'u Burundi cabaye icanya c'uburuhukiro. Amakungu yose arahaza atakwijijanya imitima. Ikitunezereza gusumba, n'abaje iyo bashitse babaza bati iki ni ca gihugu twahora twumva bavuga. Ega twari twarabaye iciro ry'umugani, none uno munsi niduhimbagwe tunezerwe kuko Imana yaratwiruye. Twarajabutse ikiyaga gitukura, ubu turi mu rugendo twubaka igihugu kugira ngo tukigire koko igihugu c'amata n'ubuki Imana yadusezeraniye kuva kuri ba sogokuruza. Mbega igihugu gitembamwe amata n'ubuki no kuvuga iki? Turavye insiguro zitangwa na benshi bavuze ko igihugu c'amata n'ubuki ari igihugu kirimo umusesekara w'ivyimburwa bivuye mu bworozi bw'ibitungwa hamwe no mu burimyi. Amata ava mu bitungwa kandi niyabungabunga umubiri. Ubuki nabwo buva mu bimera. Ico gihugu gitembamwe amata n'ubuki ni ikinyene turimwo no Burundi. Nkuko tudahengeshanya kubivuga, kugira ngo tubone ko Imana yaduhaye koko igihugu c'amata n'ubuki, turavye igihe Imana yariko iragenekereza igihugu yasezeraniye bene Israeli, tubona ko ari igihugu gisa n'Uburundi turavye mu vyanditse. Ngo ni igihugu c'imisozi n'imibande kandi kivomerwa n'amazi y'imvura iva mu ijuru. Ivyo tubisoma mu gitabo c'amategeko ikigabane ca 11 ku murongo wa 11. Ni igihugu c'imigezi, amasoko y'amariba y'amazi yiburuka mu mibande no mu misozi. Ni igihugu kimeramwo ibifungurwa vyose ahatana kimwe ubura. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare. Ivyo navyo tubisoma mu gitabo c'amategeko nyene ikigabane c'8 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 11. Uburundi sinzokwigira mpengeshanya kubivuga, n'umurima wa Edeni Imana yayishije abantu b'iyisi. Nta muntu azi Burundi ngo agenda adatangari iki gihugu. Nico gituma Shetani aharondera uko bukeye uko bwije. Nk'uko umurima wa Edeni wari ukikijwe n'inzuzi zine, mbere ari nazo zivomera isi yose, mu Burundi naho nyene hakikijwe n'inzuzi zine nkuru nkuru arizo Rusizi mu burengero, Kanyaru mu buraruko, Ruvubu mu buseruko bushira uburaruko, na Maragarazi mu buseruko bushira ubumanuko. Izo nzuzi zifise amasoko i Burundi zikisuka mu zindi nzuzi zigenda kuvomera isi yose. Murazi ko isoko ry'uruzi rukuru Nile ariko Aburahamu na Yakobo banyoye bahunze inzara. Mbere nkuko twavyumvise no mu nkuka y'imisa,
na Yezu yaranyoye ku mazi y'u Burundi igihe yari impunzi. Murazi ku isoko rya Nile riri mu Burundi aho hepfo i Bururi. Ngo umurima wa Edeni niwo warimwo inzahabu nziza, tubibona mu gitabo cy'Itanguriro ikigabane cya 2 umurongo wa 11 n'uwa 12. None Burundi mwumva butaniye he n'umurima Imana yari yagerereyemo Adamu na Eva? Ni igihugu Imana yari yasezeraniye Aburahamu n'uruvyaro rwiwe. Ubiravye neza usanga bishusha. Ngo ni igihugu umukama Imana yawe yitwararika. Amaso y'umukama Imana yawe akama ari kuri cyo ubudahengeshanya kuva mu ntango gushika mu mpera z'umwaka. Amaso y'umukama Imana yacu yama ku gihugu cy'u Burundi. Ababizi n'abacipfuriza inabi ariko bikanka ko imigambi yabo iranguka. Imana icungera Burundi iminsi yose ijoro n'umurango. Twebwe turabizi Imana araduhishuriye imigambi mibi abasi bariko barategurira Burundi muri uyu mwaka. Twarasenze turisonzesha katari gake, Imana yo nyene ibariyo igwana. Bwa buhanuzi bwashikirizwa na sokuru wacu Petero Nkurunziza aho yavuga ngo uzotera intambara mu Burundi, iyo ngwani izoheriwe iherereye mu rugiwe. Niho nagiye nabona ko bwari ubuhanuzi bw'ukuri. Ntihabuze ibihugu vyariko bishakira Uburundi nabi, ariko uburongozi bwavyo bwaciye busubiranamwo. Iki gihugu cacu ni igihugu c'isezerano Imana yasezeraniye bene Burundi kuvisa ikiremwa. Iragikingira gatosi kose, arico gituma amazi y'u Burundi yose ari amazi meza kandi atayava hanze y'u Burundi ngo aze kuyatosekaza. Ibi ndabimenyesha kugira mumenye ko muri kugahiye ntihagire usubira kwidodomba ngo nuko ayo mata atarayisenena nk'uko ashaka, ubwo buki atarabwihereza nk'uko avyipfuza. Tubimenye neza na Aburahamu yarinze apfa ataranywa ya mata yo mu gihugu ca Kanahani. Imana yahaye igihugu Aburahamu, ariko abagiye kurya ivyamwa vy'ico gihugu babishikiriye hamaze kurengana imvyaro ibihumbi n'ibihumbi. Kukaba nkako Imana yari yarabwiye Aburahamu ko ico gihugu azogiha uruvyaro rwiwe. Na twebwe ntihagire uvuga ko tutarajya ivyamwa vy'u Burundi nk'uko tuvyipfuza. Aburahamu yabaye akigerera mu gihugu c'isezerano, hacatera amapfa mu gihugu. Aburahamu amanuka mu Misiri kugererayo kuko amapfa yari yatikije inganda muri ico gihugu c'isezerano. Ariko aho nyene yahakuye umugisha, asubira muri ca gihugu atunze amasho, ifeza n'inzahabu nyinshi. Loti nawe nyene yagarutse ngo atunze cyane ibitungwa bito bito na binini binini. Natwe ngahi Burundi rero turabona abarundi bahunze amagume twaciyemwo canke uruvyaro rwabo batahuka bazanya amatungo baronkeye mu makungu azotuma igihugu cacu gitera imbere. Ivyo biraboneka kuko kubona umurundi yari impunzi hanyuma akibwira agahindura karanga muntu y'impunzi akitwa umurundi akorera mu mahanga ni kimwe mu bimenyetso ko abashwiragiye ari bazoza kubaka Uburundi, kandi baratanguye kuza kubaka. Twubake duteze imbere Uburundi, tuzi neza ko Burundi ari igihugu Imana yamiza kijisho ijoro n'umurango. No kuri Aburahamu Imana ntiyatanze isezerano, ariko bamaze gutunga bagatunganirwa. Abari ku ruhande rwa Loti n'abari ku ruhande rwa Aburahamu baratase bapfa amatongo, bituma batandukana. Utazi isezerano ry'Imana ari we Loti yatoranye
kwigira kuba muri Sodoma. Bibiliya itubwira ko abantu baho bari abagome n'abacumuzi banyomoje mu maso y'Umukama, ariko Aburahamu yagumye ku isezerano agerera mu gihugu cya Kanahani. Natwe mu Burundi nitwaba twaratase hagati yacu ntibiduce intege, kwaro kugira ngo abafise umutima muke baje gutora naho shetani irambije. Erega n'abarambiwe ko kutanywa ayo mata no kutarya ubwo buki nabo nyene baracika intege bakigira iyo vyeze nka kujya kwa Loti, abari mu isezerano nabo bagasigara. Isezerano ry'Imana rirateba ariko ntirihera. Naho Aburahamu yagiye kugerera i Kanahani ntihaciye haba iwe bwite, kuko yagumye ari kavantara. Mu gitabo cy'Itanguriro 23 ku murongo wa 4, Aburahamu wenyene niwe yibwiriye bene ico gihugu cya Kanahani ati jewe ndi kavantara nkaba n'umushitsi yatsindari wanyu. Mwumve ntuzewe kandi Imana yari yaramuhaye. Mugabo yaremeye ko ari kavantara. Uruvyaro rwa Aburahamu rwashikiriye ico gihugu babanje gutama, barababaja bakavantara kurya n'abarundi babayabaja mu gihe cy'ubukoroni. Ivyo byose twaciyemwo ntibibabuza ko iki gihugu tuzogihindura kigacika koko igihugu c'amata n'ubuki. Ibihuhusi byose twaramaze kubicamwo, ubukoroni, injyane za bose rimwe, intwaro zica zikongera zikaryanisha abarundi. Ivyo byose twarabiciyemwo, mugabo Burundi buracahagaze. Ivyo n'abarundi turavyemera. Mu ruririmbo ndangabuhizi w'igihugu cacu tuvuga tuti Burundi bwacu warapfunywe ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwahababuka. Nico gituma ubu ari gihe cyo guhaguruka, tugahagurukana ubugabo. Kuva mu 2015 nta mfashanyo dukoresha mu kurangura imigambi y'abene gihugu, mu gihe imbere yaho Uburundi butashobora kubaho butarose imfashanyo ingana n'ibice 52%. None atari ubuntu bw'Imana butubeshejeho. Ibice 48% gusa twari dufise mu mahera akora mu mwaka vyahindutse gute ibice 100%?